n'ubu baracyakumirwa mu kibano, mbere ugasanga n'abavyeyi babibarutse batabemera, bamwe mbere bakanabata. Ibiro bigashikirizwa na Aniseti Bangirinama, umukuru w'ishirahamwe ry'abanyamwema mu Burundi. Ibiro rero akaba bishikirije mu gihe umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu bari baramutse batunganya ivyigwa ku banyamwema mu ntara ya Ruyigi mu ntumbero yo kuraba ingene agateka kabo kifashe. Abanyamwema nk'uko mwavyumvise mu vyigwa twariko turagira, turafise ingorane nyinshi zitandukanye kandi byosaba ko turonka abafasha kugira dushobore kuzisohokamwo abanyamwema dushobore kubaho. Izo ngorane nazo rero dufise nizi. Ubwa mbere turafise ikumirwa mu miryango yacu, aho no kuvuga yuko nk'umufasoni avyaye umwana w'umunyamwema, ibyo tubona kenshi nuko umufasoni aca yirukanwa mu rugo rwiwe yasinyiye imbere y'amategeko kandi n'abajejwe intwaro baba babizi. Hama rero uwo mwana rero yitwa ko avutse atazi n'ibiriko biraba, akacabura izina mu muryango kubera se wiwe atemera kumyandikisha ko, kubera umufasoni aba yirukanywe agasubira iwabo. Hanyuma n'umunyamwema ashoboye gukura muri ubwo buryo, usanga rero akiyabura n'ingene atorana nk'abandi bavukana basanzwe birabura, ugasanga yabaye umunyamwema aciye abura icepfo ca ruguru kubera atatoranye nk'abandi, bikamutuma adashobora gutera imbere muri bijyana biriya. Ubugira kabiri turafise ikibazo kijanye n'amagara yacu, kuko murazi yuko dufise ikibazo cyuko izuba ritubangamira cyane, bigatuma tuce tugwara kanseri zo ku mubiri. Kujya mwabonye rya masanamu, hariho abagwayi gose n'ubu kuri isa turiko turavugana n'abandi bamaze gupfa bashika 13 kubera kanseri ivuye ku zuba. Aho rero murumva yuko kubijanye n'amagara, amaso ntabona neza ku buryo bisaba yuko amaso akingirwa kugira abanyamwema bashobore kubaho bakingiwe kubijanye n'amagara yabo. Kigira gatatu ni ikintu kijanye n'ishure. Ishure rero ku banyamwema ni kibazo kubera iyo ngorane yuko baba bafise amaso atabona neza, usanga bagiye ku ishuri, abigisha babo ntibashobore kubakurikirana neza kubera bariko barajana n'ababona neza. Mu mpero ugasanga rero umunyamwema aciye aheba ishure kubera mwigisha atabazi ingorane umunyamwema afise. Umunyamwema nawe kazashavura, kazusanga arahevye ishure. Benshi rero bagiye baraheba ishure kubera ivyo, hakacajamwo n'ikibazo cyuko bataba bafite abavyeyi babakurikirana, batabona ko umunyamwema yo kwiga nk'abandi, bagaca bareka kubarihira n'amafaranga y'ishure, eka n'ibikoresho ntibabagurire kubera bavuga yuko atanico bovamwo naho bobananya biga babatangira amahera. Hama tuce tugenda rero ku kindi kijanye n'ubuserukizi, kuko murabona ko abanyamwema twabaye benshi, ubu turarenga 1240 kuri isa tuvugana. Uca usanga rero ibibazo byacu tutagira abatuvugira imbere muri zijya nzego zifata ingingo kugira dushobore gukingirwa natwe ngo dushobore kubaho nk'abandi. Icyo twakwita uburenganzira bwacu ugasanga ntibushoboye kubahirizwa kubera tutagira abaduserukira mu nzego zifata ingingo, na cyane cyane abize bafite amashure n'impamyabushobozi zitandukanye tubafise muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero kijanye n'umutekano naco nyene murazi yuko kuva mu 2009 duhereye ngaha mu ntara ya Ruyigi n'izindi ntara, eka no mu gisagara cya Bujumbura, mwarabonye yuko hariho abishwe abandi bagatemagurwa. Ku kijanye n'umutekano rero turifuza yuko bofata ingingo cyane cyane zikomeye ku bantu bashoboye gukora iyo bara. Rero dusubiye inyuma rero kuco dusaba nk'ikubijanye n'umubano, mwe navuga byo mu kibano, birasaba yuko abantu ubwabo bigishwa bya bikorwa byo kwegeranya abantu bakabigisha icyo bita umunyamwema. Hama iyo miryango yitwa ko yaronse abanyamwema bakaronka inyigisho z'ingene babafata, bakabereka yuko ari abantu bafise uburenganzira nk'abandi kugira ntibashobore guhohoterwa. Ivyo rero ndibaza yuko leta ihereye hejuru gushika ku bajejwe intwaro ku mutumba, ivyo oye nibyo bateza gukora kugira bereke abanyamwema ikibanza bafise mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama kubijanye rero n'amagara yacu,
no kuvuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu burafise uruhara rukomeye kugira bakinge abanyamwema benshi bataricwa na kanseri, bakabaha ibikoresho byo kwikingira kugira iyo kanseri ntishobore kubafata ivuye ku zuba. Hama kubijanye n'indero, ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi nabo nyene barafise igikorwa gikomeye cyo kubanza gutanga inyigisho ku barimu bitwa ko bafise abanyamwema ku ishuri, kuko nabo ute mufise uno munsi ejo uzobona aje kuyandikisha usange nawe uraronse umunyamwema mu ishuri, bigasaba yuko rero haba inyigisho zingene bomenye ingene bafata abanyamwema bari ku ishuri. Aho rero tukaca dukenera abofasha kugira babagurire ibikoresho, amakaye, nabo barihira amafaranga kuko ari aba bamaze gushika mu 11 imwe bita poste fondamentale, bigasaba ko bari ha minerval ugasanga iwabo barakenye, ugasanga ari abahevye kubera ico. Aho rero ku by'indero nagomba kuca nsigura mvuga nti kubera twamaze kwinjira mu byo bita indero idakumira mu bushikiranganje bw'indero, natwe kwico gisata gihari ko abanyamwema bose boshobora kuba batoye ikibazo ca leta cy'umwaka w'9 ko boja mu mashure y'indaro kugira bareke kugira urugendo rwo kuza kuri iryo zuba, kandi bari bashoboye kuronkaho bashobora kwiga mu mashure y'indaro, hama kugira bashobore kwiga neza na cyane cyane ko babona neza bategure ibibazo nk'abandi atarugendo biriwe baragira ngo bahure n'izuba. Aho rero mu kurangiza navuga kuri ico kijanye n'indero, hariho abashoboye kwiga amashure yisumbuye bagaheza ico bita humanité générale ou technique, bisaba yuko tworonka badufasha kugira niba abashoboye kubandanya mu kaminuza yigenga urazwe yasaba amafaranga kugira barabe ingene bofasha ko abanyamwema bo kwiga bakagira amashure ya kaminuza nk'abandi, kuko ariyo tuja kugira tuje mu gikorwa cy'iterambere. Hama kubijanye navyo n'umutekano, nibaza ko burya umutekano nko burya tubibona ku bitumbi wacu, ico twokwita amakomite mixed de sécurité yaragiyeho bakabona neza yuko umunyamwema ari kuri uwo mutumba ari igikorwa cya bose kugira bamukingire ntaze kuyicwa mu ijoro, kandi hariho abahagarariye umutekano mu ijoro, hariho ababanyi, hariho abajejwe intwaro, ico kikaba igikorwa cyabo bashira mu minwa kugira bamenye ingene umunyamwema yaryamye canke ingene ariko aragenda, kugira niba ari umunyamwema umwe ku mutumba ntahave yicwa kandi yarafise bo mukingira. Hama ico dusaba rero kubijanye n'ubuserukizi nakivuze, kubera dufise abanyamwema bize amashure ya kaminuza, ubu turafise kuri uyu mwanya tuvugana abasika 10 bamaze guheza kaminuza. Hari abize kaminuza y'u Burundi, abize NS, nabize kaminuza y'abigenga. Baravye rero bisata twoba twarakurikiranye, boraba ingene boshira mu nzego za leta kugira baserukire abandi bashobore gufasha mu gutegura indinganizo z'ibikorwa by'igihugu, kugira uwo mugabo w'abanyamwema nawo nyene ushobore kugira aho uvugira kugira bamenye ingorane zabo no kugira duhindure ukubaho kwabo. Murakoze. Kuri umutekano no munsi nta karusho karaba kuva mu 2009. Bon, twe twavuga yuko akarusho kahari mugabo nuko abo bicanyi kubera kujya kuntu babafunga haciye iminsi bakarekugwa, uco usanga byongeye kuvyuka nk'ubunye byaheruka mu 2018, ngabona nako muri umwaka wa 2021 baheruka kwica wa mwana bamukuye mu Kinama bakaca bamudugana mu Cankuzo bamaze kumukebagura. Twari tuzi yuko amahoro n'umutekano ku banyamwema yabonetse, na cyane cyane ko tubona bamutoye ku murango hitwa ko hari abantu abajejwe umutekano, kubyo rero turabona yuko igikorwa kiracyari kirayikire kugira tubemeze neza ku mutekano wacu wiyongeye cyane kuva mu 2009. Kubijanye n'ivyo ayo bagirizwa kugirira n'abanyamwema bakanabica mukurikiranye barahanywe gushikaho ku rugero mwe mwipfuza, mbega igitigiri cy'aba bamaze kwicwa mu kiringo kanaka cyo bakingana gute? Ego murakoze. No kuvuga abo bantu bitwa ko bagirijwe kuba barishe abanyamwema kuva mu mwaka wa 2009, duhere ngaha mu ntara ya Rugi dusanzwe turiko turakora mu kino gikorwa, hariho abashoboye gufungwa ngo mu nyuma turumva ko bafunguwe aribo banagarutse no kuza gukora ibara mu zindi ntara, nki mu ntara ya Bujumbura gihe mu mwaka wa 2012
bishe umwana yitwa Ngendakumana Chantal muri commune Kabezi twasanze harimo abantu bino bari bayishe abino yongeye gufatwamwo mu bijanye n'ubwo bwicanyi mu ntara ya Bujumbura muri commune Kabezi. Ubu rero twongeye kuraba aba bantu baheruka gufatwa ku uwo mwana yitwa Abdul, turabona yuko kubera ari abatafashwe kijye cya mwaka wa 2009 hariho ababandanije bakorana n'abandi tutamenye ko barimwo kubera tutashoboye gufatwa muri ico gihe cy'umwaka wa 2009. Mama mfise bitigiri ibyo yamaze kuri ibitigiri by'abamaze kwicwa ubu uye nkurikije bijya ndeze kubereka tumaze kubura abanyamwema 18 bamaze kwicwa muri ubwo buryo.